Bakunzi ba BMBC ndabaramukije, nitwa David Ntamakuriro, ndi umuyobozi wa BMBC. Rero twarababwiye ko ngahaye turakunda no kubivuga yuko dufise ishure tugita kaminuza twebwe rya BMBC. Hariho n'abantu baratwandikira ngo bagomba kugiyandikishamwo, mugabo ntibikunda utari umukozi wa BMBC. No kuvuga abakozi duhaye akazi ngaha, aba engineer, aba technicien, abo muri administration, kubera yuko usanga badafise ubushobozi bwotuma bashika bakora neza ivyo tubashinze, naho mbere tuba twakuye muri benshi mwijonjora, twaje tugira ishure ribamenyereza aho mu engineer ashika igice ca mbere cy'iryo shure akaza kwikorera ku mashantier, aho tumwigisha kuba umufundi akajana nivo n'umwiko n'ibindi byose, akamara amezi menshi ari ku mashantier. Avuyeho tukamuzana rero muri abatwari zacu zo ngaha muri BMBC kugira ngo abe umufundi akomeye. Niko kandi bigenda ku bandi bantu bose bakora ngaha. Turabigisha ibitandukanye byo kubaka n'ibindi bijanye no muri administration cyangwa muri communication. Rero twarabateguye aka video gatoyi kerekana promotion tugezeko. Bagenzi bacu bahora ku mashantier, no kuvuga ubu rero twabakuyeyo tumaze kubona ko bagize ubushobozi bwo tuba bahagararira ibintu kuko baba barize amashure. Ubu naho tubazanye kwigisha ukuntu ivyo bintu bitegurwa mu biro. None bigenda gute, bavuga iki? Ni mu bakurikirane, hanyuma ntimuze kumbaza ngo ntawe dutware mwabonye nijya nyene. Sakazima basohoka ari abantu b'incabwenge, iyo mwubatse ngo bake neza n'abantu b'incabwenge bo muri BMBC. Bakunzi ba BMBC turabaramukije. Hano turi ni muri imwe mu laboratoire ya BMBC isanzwe ifise. Jewe nitwa Engineer Jonathan Interetse, mpagarariye projet ya BMBC Homes Quartier Miroir. Nkuko mubizi muri BMBC turafise kaminuza, iyo kaminuza na general iciyemwo kandi narayisohotsemwo, nico gituma mumva mfise nayo mabanga yo guhagararira projet ya BMBC Homes Quartier Miroir. Ino musi rero twaramutse tugendera abari muri iri shure rya BMBC, ino kaminuza ya BMBC, tugira tuganire nabo kugira ngo batwereke aho bagejeje inyuma y'ivyo bari barize mu mpapuro. Hariho iyindi formation bategerezwa kubanza kugira ngaha muri BMBC kugira ngo bihure neza n'ibisanzwe bikorerwa muri bureau d'étude ikomeye nk'iya BMBC ifise, kuko bya umuntu avana ku ishure ego nivyo ni base, mugabo ntibikwiye kugira ngo umuntu akore muri bureau d'étude. Ego reka duhere kuri umushinga ntahe umu engineer yicaye hano atwidondore, hanyuma atubwire ukuntu ari karabona biko biragenda muri iyo kaminuza ya BMBC. Ndabaramukije, nitwa Ndayikemke Alfani, aba nahejeje igisata c'umuyagankuba muri kaminuza y'u Burundi. Nkaba naje ngaha muri BMBC mu gikorwa cerekeye ivy'umuyagankuba. Ego inyigisho za mbere zijanye no gucapura ibintu vyerekeye umuyagankuba, amaplan, nkaba narabirangije. Ubu nkaba ndi mu gikorwa cyo kwiga gucapa amazu. Muri uno mwanya naho ndi ngaha umwanya muremure ndawumara ndi kuri tere ndiko ndarealiza bijya tuba twaracafye. Iyo ndose akanya ncaza ngaha nkiga bimwe byo gucapura. Muri BMBC ikintu nabonye bitandukanye n'ahandi hantu nuko uhashitse waba umwenjeniyeri waba umutekinisye ubanza guca ku ishuri bakaguha formation, kandi biragufasha haba mu mwuga wawe ukispecializa ukamenya n'iyindi myuga. Ni ikintu ciza cyane. Murakoze. None ga engineer uravye nkaho ugejeje nk'ubu unye, wewe usanzwe uri umu engineer mu bijanye n'umuyaga nkuba, kandi uvuze ko no muri iryo shure rya BMBC wigishijwe ibijanye no gucapa. Nk'ubu unye ndibaza ko kukijanye no gucapa nka plan d'électricité y'inyubako runaka uko bimeze kose atangorana. Kuvyerekeye gucapura ibintu vyerekeye plan y'umuyagankuba, uho ngeze kino gihe nta ngorane mfise n'imwe, nobikora neza nta kibazo mfise. Ego turagushimiye, turumva ko biriko biragenda neza, kandi ubu ndizera ko
ushishikara ubandanya kugira ngo umuntu ashobore kuba efficace. Ego nk'uko biri umuntu yama misi yose ari kwiga n'ubu nashabandana niga kandi naho ivyigwa bigeze ndashima kandi nkaba ngiye kongereza ingufu kugira ndonke ubumenyi bukwiye buzomfasha kandi nshobora no kuraba umwana cyangwa umuryango. Murakoze. Ego murakoze namwe, reka tubandanye dutembera muri laboratoire ya BMBC ari naho na ya kaminuza isanzwe iri hano. Ubunye muramumenyereye ni Engineer Eric Singirankabo, nawe yaraciye muri iryo shure. Ubunye ibyo ariko arakora ni ibintu bishimwa cyane, ariko reka tubandanirize kuri promotion nshasha isanzwe iriko irakurikirana ivyigwa byo muri iyi kaminuza ya BMBC. Mwiriwe neza mushinga ntahe. Mwiriwe. Wewe usanzwe uri umwe mu bari muri iyi kaminuza ya BMBC. Kuva mushitse ngaha twagira mutuyagire uko mubona biko biragenda muri ino kaminuza ya BMBC. Mutubwire n'ukuntu muvyifatamo n'ukuntu mubigenza n'ico muriko murunguka muri ino kaminuza ya BMBC. Ku mazina nitwa Iranzi Alsa, nkaba musanzwe narize kaminuza ry'abandi biga nyene yo kwishure. Mugabo mu bisanzwe ivyo nabonye nuko kwishure badushiramwo ibintu biri teori gusa, kuri pratique atakintu nyene ushobora kuvayo uzi. Hama kubw'iyo mvo nabonye iyo ngorane yari hari muri ayandi makaminuza, niho naciye mitamwo gusaba umwimenyerezo muri entreprise ya BMBC. Muri entreprise ya BMBC nabo ndabashimira ngene babikora gose, kuko baraguforoma ku buryo ushobora kuvayo uri umu ingenieur abikwije. Kuri ivyo naciye nja kuri terrain kuri chantier mugahe marayo amezi 4 ndiko ndiga ibintu vyerekeye no kubaka. Umva mejeje niho naciye nza rero muri kaminuza nyene yacibandanya barantumako canza muri laboratoire ngaha aho mutegurira imigambi. Hama ndashima neza ngene biko biragenda. Nk'ubu ibikorwa vya mbere natangiye kubirangiza, urabona ko ubu ndiko ndakora ibintu vyerekeye na 20 metre. Kandi ndashima neza BMBC nishirame gikwije. Hari ibikoresho bimwe bimwe utosanga mu yandi entreprise cyangwa utosanga handi hantu. Murabona izi mashine ndashobora gukora ivyigwa byose norohewe, kubera izi mashine ziri ngaha. Ndabona neza nka atamugambi numwe ushobora kuza untera ubwo, kuko ndabona ko ndiko ndiga kandi bifatanye n'ubushobozi nyene bwo hejuru rwose. Ego ndagushimira, uvuze ikintu gikomeye, uvuze ati wabanje guca kuri tere tahamubona aho wagarutse waje muri kaminuza ya BMBC. Je ndizera ntakekeranya ko wabanje guca hariya kuri tere ukabona ukuntu bigenda. Kumbure warabonye ati nogenda muri ya kaminuza kuri iyo ndiko ndabona ngaha kuri tere hari ico no kongerako. Ugereranije ivyo umaze kubona muri no mwanya maze muri kaminuza n'ivyo waruzi ukiri hariya kuri tere hariya kuri chantier, ubona hari kimaze kwiyongerako kuvyo wari usanzwe uzi? Ego hanini hari ikintu kimaze kwiyongerako, naho ndayimazemwo umva ni promotion shasha, ndayimazemwo ikintu gitoyi, kubera hari ibikoresho bikwiye, hariho n'aba ingenieur bakwiye, ufise agahaze bagufasha. Novuga ko hari ikintu kinini kimaze kwiyongera apart yabijyana nize kuri tere. Ko kuri tere uriga nyene kubaka nk'umufundi niki, mugabo ubu ngaha ndiga nyene bategura imigambi, ndiga nyene bagira ivyigwa vy'amadevi byose ndavyiga. Nk'ubu narahejeje kumenya kugira ibintu vya dimensionnement byose, kandi nabifashijwe n'aba ingenieur bari ngaha, kandi nyene n'aba ingenieur babizi kuko nabo baraciye muri kaminuza, abidufashamo neza gose. Ego urakoze, turagushimiye. Shishikara muri no kaminuza, nibaza ko uzorushiza ku muhinga akwiye. Hama reka tubandanize kuri bagenzi bacu nabo nyene bari muri iri shure. Bo ndabona barafise na cakini cyo kubanza kwikora ku buryo busanzwe gukoresha impapuro n'ikaramu, kandi byose niho bihera, hanyuma tukabandanya n'indi etape twabanje kuvyandika ku mpapuro. Wiriwe neza? Wiriwe cyane. Ngo kwidondora abariko baradukurikirana ngaha. Urakoze cyane. Ku mazina banyita Butoyi Bernard, nize igisata cyo kubaka mu mashure yisumbuye, mfise diplome AD. Inyuma yo kwizegwa na BMBC baciye bandungika kuri chantier ya BMBC Homes Gahahe, aho namaze ukwezi ndiko
ndakora mu bijyanye no kubaka, nari mpagarariye iyo shantiye yo mu Gahahe. Hama inyuma y'uko ibikorwa byagabanutse gato, BMBC irafise universite y'abakozi bayo, ni ukuvuga akazi gapfungutse baciye badusaba yuko twoza ngaha kwino universite gukurikirana inyigisho zitandukanye kugira dushishikare twungura ubumenyi kubwo tutarose mu ishure buhagije. Ubu rero aho ngeze jewe ku kibazo ca dimensionnement, nari hasi gose ariko ubu ndiko ndaduga cane ku kibazo cyo gukoresha imashini nyabwonko ku bijanye no gushira mu ngiro aya mapla. Ibyo nyene nateye intambwe idasanzwe kubwo ndiko ndabifashwamwo n'abahinga babizi kandi babishoboye neza cyane. Murakoze. Ego turagushimiye, reka tuganire n'ubunye nawe nyine mugenzi wacu ari muri no kaminuza, nawe nyine abidondore hama araza kubabwira n'ivyo amaze kunguka muri ino kaminuza n'ukuntu abibona. Merci, murakoze cyane. Hanyuma naje bayita Ndihokubwayo Berkimas, Ndihokubwayo Berkimas mvuka Igitega, kandi amashure nize nayize Igitega, nize kubaka, bimwe bita mu rurimi rw'amazuru conducteur de travaux, nicyo nize. Hama rero BMPC ndayishimira cyane rwose ukungene ikora. BMPC ubwa mbere yararungitse icyo novuga appel d'offre, sinumva neza ukungene nokivuga mu Kirundi, hanyuma icisha ku mbuga ngurukana bumenyi. Icya mbere nashimye cyane nuko kuntu ishobora kurondera uburyo irungika ubutumwa, ikaburungika ahantu henshi hatandukanye, abantu benshi bakamenya ingene ikora, bakamenya ivyo ikora, bakamenya amakuru yose. Jewe rero naragiriwe amahirwe yo guca mbona appel d'offre barungitse, nayibonye ku rubuga ngurukana bumenyi, aho naciye nanje ndungika dosiye ncishije ku rubuga, maze n'inyishu ndayitorera ku rubuga, yuko ndi mu bemerewe gukora ikibazo. Ego ndabona yuko muri no kaminuza murimwo muhera gushira ivyiyumviro byo gutegura iyo migambi, byo guharura ivy'ubukomezi bw'inyubako, byo guharura ibijanye n'amadevi inyubako runaka izotwara. None mumaze kubikora ku mpapuro, biraborohera kubikora ku mpapuro mukabishira mu mashini? Ico rero nico kintu nshima cyane rwose. Ubwa mbere jewe ngishika ngaha, aba engineer barampa ibyo bahejeje gukora, hanyuma nkabishyira kuri tele. Murabona yuko banshikije kuri tele mu Gahahe, aho natora ibyo bandungikiye. Ariko rico nshima cyane baciye bavuga ati suko gusa wokwama uronka ibyo bagukoreye, ingo nawe muri kaminuza wige, hanyuma umaze kwiga bishobotse nawe uzoza urakora ibyo ushoboye kunahereza abandi. Ubu rero ndakenguruka cyane, ngeze kure. Nk'ubu namaze gucapa plan hari irimwo amakupe nahejeje, amafasade nashyizeko viambra nahejeje. Ni ukuvuga ubu ndiko ndaja mu mpapuro naho kugira ngo ibyo nkoze ku rupapuro nshobore no kubishyira mu mashini atangorane, merewe neza. Ni ukuvuga ubu ndabona ntera intambwe, maze BMPC kwera kumwe nikora ni ibintu byo gushima, ni ibintu biri hejuru cyane. Namwe mucamubona nk'imashini nabonye ngaha sinari bwanayikorera.
ni ibintu bikomeye cyane ngaha ndabashimiye cyane n'ukuri ego murakoze namwe hanyuma turajeje kuvugana n'abari muri ino kaminuza ya BMBC ndizera ko mwakurikiranye ikiganiro cacu kandi ndizera ko mwumvise aho bari naho bagejeje ino munsi twababwira ko BMBC ikorana n'abantu baciye ubwenge kandi nayo nyene iguma ishiramo inguvu kugira ngo abakozi bayo bagume bari ku gihe mu bijanye n'ubumenyi kandi bagume bajana n'ibigezweho mu by'ubumenyi hanyuma twabwira ati iyo mwubatse mwubake neza na BMBC